inyuma yaho asohokanye umudari w'ibimaramari bakamuzimiriza ko na mikrofone. Aha ndavuga uwaserukiye igihugu kibanyi cy'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru, inyuma yaho ahondaguwe na ambassadeur Zefere Maniratanga aserukira Uburundi muri ONU, amushikirije ubutumwa akongera akabushikiriza isi nzima n'amakungu. Yasohokanye ibimaramare yongera hohoshwa na Therese Kayikwamba eka nabandi ko bagiye barafata amajambo. Inyuma yo ngaho haje system FDLR Wazalendo FRDC ngo bakaba bahungiye mu gihugu cyaho ciza cy'u Burundi. Nama nababwiye u Rwanda misi yose arigima batanga, u Rwanda rutunzwe n'ibintu bibiri. U Rwanda rero kungene vyifashe misi yose arigima zabo, ubabajije akantu gusa gato FDLR nkabibutsa ko hamaze kuvuka ibiroberi birenga bitandatu hari mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda gonyene rwarigiriyeho 96, rwajeho 98, gushika no mango niyo ruri ntirurigera rujanwa na FDLR. Nta musi numwe batwereka iki ni kiziga ca FDLR, baba batwereka inkinamico abo bakuye mu busho bwo mu Rwanda bakabatwara hariya bagaca babazana ngo M23 ngishikirije igihugu cy'u Rwanda FDLR. Nta musi numwe baratwereka iki ni kiziga ca FDLR. Uyu ni FDLR. Mbega iyo bariko barerekana ngo bafashe ngo abasirikare b'igihugu kanaka, abasirikare ba Kongo, abasirikare ba hariya, kubera ata musi numwe FDLR baratwereka ngo twafashe FDLR ngo ngaba ngaha okuna kuriya atari ibidendekerezo. None nje kuvuga iki? Kuvuga FDLR ko yaje mu gihugu cy'u Burundi hamwe ngo na Wazalendo bakinjirana mu mihingo itandukanye aho bavuze ngo mu ntara ya Cibitoki, ibi no bimaramare ntangere inyuma yaho akubitiwe akanywafu hariya mu nama ya ONU. Byagenze gute? Reka ndabibutse ko izi mvugo za FDLR u Rwanda rumaze kukwagiriza nkuko nabivuze mu kiganiro cejo. U Rwanda rumaze kwagiriza Uganda, rumaze kwagiriza Tanzania, rumaze kwagiriza Burundi, eka na Kenya na RDC. Ibihugu byose bikikije u Rwanda baramaze kugira amakimbiranire, baramaze gushwana, kandi u Rwanda rwamaze kubagiriza ko babitse FDLR. Gushika no mango nkaca niyumvira umu FDLR asa gute, umu FDLR bamubona gute, umu FDLR ninde, avuga gute, areha gute, atambuka gute. Kuko iyo uriko uravuga FDLR ntuzane fact, ntuzane na preuve, bazotwereka album y'amafoto y'aba FDLR barondera canke batange list y'aba FDLR barondera, hanyuma tumenye mu FDLR ninde, ni kanaka, asa gute, avuga gute. Igituma mbajije kino kibazo nuko mu mwaka w'2014 mere hagufi, kuko ndabizi system yatanguye kera yo kwirizariza kugira barabe ka makungu yobaserukako canke amakungu yogira ico avuze. Aha nababwiye ko u Rwanda ruvyaza umusaruro genocide rukongera rukavyaza umusaruro FDLR. Ntitwanse kubwicanyi bwahabaye kabisa. Umwana w'u Rwanda kiriya gihe yarahatakariye, yarahapfiriye, kandi si muri 94 gusa, haba mu 90, haba imbere yo ngaho mu 1963. Inyuma y'umwaka umwe bikukiye harabaye igitero ntaco bigera bavuga, ni invention bayita Bugesera invasion l'invasion do Bugesera. Harabaye ibitero vya Kongo n'u Rwanda, harabaye n'ibindi bitero bigenda bizana ahandi henshi agenda atandukanye, ariko bashisemwo kuvyaza umusaruro iyo genocide mu 1994 yapfiriyemwo abana b'abanyarwanda muri rusangi, ariko bo bagahitamwo ubwoko bumwe kugira bumve ko bokumvigwa, kuko umaze kuvuga minorite abari abantu bakeyi kuri benshi. Nka kwa kundi uvuga ati umugabo w'ibiro 90 yagwanye n'umwana afise ibiro 10 canke 20 canke 30, baca bumva ko aragahohotero kuko kimukubise ikofi ntagaruka. Nako ndavuga rero itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2014 u Rwanda rwaragirije u Burundi rukoresheje imvugo ivuga uku gukurikira. Ikinyamakuru ncakide nyene cagirije uno munsi kugihe ndiko ndabaronderera iyo nkuru, kugihe bagirije uno munsi ko hari abagwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi ngo kuva itariki y'indwi kugeza itariki ya 10 uku kwezi nyene kw'icumi na kabiri, ngo bari kumwe n'abasirikare ba RDC nabo mu ihuriro rya Wazalendo babarigwa ngo mu bihumbi 200. Iri ryatangazo ryasohokeye ku kinyamakuru Igihe, eka no bindi bitangaza amakuru bigenda bitandukanye hariya hakurya mu Rwanda. Ibi navyo bakaba babigize business, bakaba babigize beze nkuko basanzwe babikora. Ibi je ntivyantangaje, ariko naciye mvuga ati reka nkora ikiganiro kijanye n'izi
strategy bama bakoresha n'izi propaganda za FDLR kugira barabe ko baba barahema. Na kabiri nako ndababwira ko mu Burundi bigeze kutwagiriza ko ngo FDLR yahungiye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, bakoresheje hari itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2014. Iyi post muraza kuyisanga, reka ndayibashirira ko hano muraza kuyisanga kuri Twitter, mwongere muyisange no kuri site ya Igihe, eka kumurengera no kuri Facebook, ariko je nazirondeye kuri Twitter, nongera ndabisesangura ndabicukumbura kuri site ya Igihe. Mbere ndakubwire ko n'igihe bisa no kumengo baramaze kumenya telefone yanje kuko nakoresheje amagendera menshi, sishaka kuvuga ivyo nakoze, ariko basa nuko umengo baranyimye access, bagishaka ko kifundurura ibintu vyo kugihe kuko ntaboroheye. Bimeze gute? Banditse bavuga ati ico gihe itariki imwe z'ukwezi kw'icumi 2014. Donc sibishasha, nimunatangare ntibinabasimbije umutima, ntibinabage n'umutima na gatoyi, nizo strategy zabo zo kwiborogesha z'amaborogo. Ndaza tukora ikindi kiganiro ndababwira andi maborogo aho ari aha mu gihe mu duce dohanamiye canke duhereranye n'igihugu cy'u Burundi, abanyagihugu ngo batakirara mu mazu, bagize systeme y'irondo ija yiyongera ku banyerondo bari basanzwe bahari. Ndaza ndababwire utwo duce kuko mu Rwanda ubu ntiborohewe. Aha ni mu gihe bo bagira kwijambo umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yavuze ati nimwashima Bujumbura muciye Uvira, nzashima Kigali ciye mu Kirundo. Murumva ntivyoroshe, ubwoba ntibobubura. Reka ndabasomera ukungene rero bari banditse ico gihe. Banditse bavuga ati, banditse mu Congereza, banditse ati leaked rumors have established that FDLR is using the delay tactics to prepare a failed attempt at invasion of Rwanda after those foiled in September 2013 and April to May 2014. Igihe has learned from an Italian news site which published earlier this year a story about FDLR's General Iyamuremye. Niko banditse kuri yo site, ni vyinshi nibirebera ariko sino bibasomera vyose, mushaka maraja kugenda ni site ya Igihe. Ni itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi, muza kugisanga bagishizeko isaha zitandatu z'ijoro n'iminota 55. Aha bagirije ico gihe Uburundi. Uwo babaza none ko ico gihe mwako mwagiriza Uburundi iyo dossier vyarangiye gute? Aba FDLR mwako muravuga baje mu gihugu cy'u Burundi, vyarangiye basohotse, vyarangiye bateye u Rwanda, vyarangiye bigenze gute? Bisigura naga strategy n'ururirimbo ni refrain, ni hook na ka bridge bashira mu ndirimbo yabo ya misi yose ya genocide na FDLR kugira barabe ko bogira poa canke bogira uruvugiro muri rusange. Nitwase ko ubwicanyi bwahabaye, ariko je n'ukuri ndeke kubabesha, bisa n'ibiteye isoni ko umuntu w'umugabo yamaboroga ngo FDLR bamaze imyaka irenga kuva mu 1996 gushika uno munsi bagwana mu Burasirazuba bwa Kongo, za Rucuru, za Hehe, Goma, Bukavu, bivugwa ko bageze Uvira. None uyo mu FDLR yajabutse Rusizi, yagiye n'indege. Mbega ko muhitamwo ko yaje mu gihugu cy'u Burundi atari bya bindi ndababwira mushira imbere amoko kumbore muvuga ati hariya c'est un gouvernement majoritairement Hutu Ubantu bokoroherwa. Ndababaze ni giki cyabagaragarije ko FDLR Wazalendo na FRDC bahunze canke bagize repris yo mu gihugu cy'u Burundi? Preve ni yihe? Mufise video, mufise ifoto nakanwa gusa, kuko aho umuwazalendo n'umu FDLR nimba ahari, je ukubwanje ntawe ndigera mbona. Narababwiye ati murazonyereka preve canke mumpe ID canke mumbwire characteristique zo mwita umu FDLR, kuko ufashe umunyarwanda ukamushira muri Kongo, ugafata umukongomani, ugafata n'abandi benshi agenda batandukanye, ugashirayo, ugashira abarundi, abatanzania, aba muri Zimbabwe, Mali, Malawi n'ahandi, ugacuza ukavuga ati nyereka umu FDLR, ndibaza ko bitoborohera canke nanu wo mwotora kuko nububeshi gusa. FDLR nubutare muba mugomba. Inyuma yaho muboneye nyene icubahiro agaragarije ko isi y'u Burundi yimbuka ubutare gusa, ubu uburoho indimi ziri hanze nka vya bibwa vy'ibizungu vyibobi biba bihanamiye canke vyumva gusa biriko birumva kamoto ku butare bw'u Burundi. Namwe ngo muzanye ngo za FDLR mu Burundi ngo na za Wazalendo. Aha y'abandundi muntu nabahaye ikinoko kinini ya cyane.
inyuma y'itariki imwe z'ukwicumi umwaka 2014 byarabaye ko birangiye ari bimaramare baca batarukira ku gihugu ca Tanzania itariki zitandatu. Mu Burundi babagirije batwagirije itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka 2014. Uyo mwaka nyene ukwezi kumwe iminyuma y'imisi 5 gusa itariki zitandatu baba basimbiye ku mbuga ngurukana bumenyi igihe n'izindi mbuga ngurukana bumenyi za Urugwiro n'ibindi mapaje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abamuyoboka bose bamukikuje bakoresha bagiriza Tanzania nayo nyene aho bavuze ati suspected FDLR members named in Tanzania. Iyi bayishize ko itariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka 2014 naho nyene bapostinga amasahasa yari saa 6 z'ijoro n'iminota 37 banditse ati 7 people claiming to be Ugandans and Rwandese national well on Friday saved PI notices for illegal stay and were repatriated to their assumed countries of origin. Igihe has learned from Tanzania Daily News. A legal officer from Kagera, regional immigration officer Maridadi nde ntibigaragara neza kuko ni vya kera si bisomeka neza ariko ibi bikaba ari bimwe mu kindi kinyoma canke mu bundi bwagirizi bw'igihugu cy'u Rwanda bagirije Tanzania. Babaze vyarangiye gute abo ba FDLR barateye canke vyagenze gute. Inyuma yo ngaho bavuye muri Tanzania itariki 6 z'ukwezi kw'icumi kugira turokora umwanya baratarukiye ku rutonde baca batarukira ku gihugu ca Uganda. Nico twanda babwira ati James Kabarebe yarabibwira babwira ati twebwe twaramaze guseba twaranutse kabisa nta mahoro dufise haba mu mitima haba mu ngingo zarizo zose z'umubiri haba mu bwonko haba muri conscience eka naho dukandagira canke naho duhonyora hose nta mahoro tugira bagenda baricako no kwiyagiriza gusa ariko ikintu citwa akanwa niko bashira imbere. Zari tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 u Rwanda rwibasira Uganda nkuko basanzwe babikorera igihugu cy'u Burundi na Tanzania na Congo. Bigenda gute? Banditse ati ku gihe no ku kindi kinyamakuru ndaza kuza kubasomera umwanya nkundiye ibinyamakuru byose navyegeranije byapostinze byavuze ayo makuru ico gihe. Banditse bavuga ati Uganda yahisemwo umurongo wa genocide wemegwa na FDLR yirengagiza uw'umuryango w'abibumbye. Be yo nduru yanyu ndayumva ino. Uganda yahisemwo umurongo wa genocide wemegwa na FDLR yirengagiza uw'umuryango w'abibumbye kini kinyarwanda ariko ndasoma inayo bayipostinze itariki nayo babwiye ni itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 hari igihe cy'isaha 5 z'umutaga n'iminota 5 zuzuye n'iminota ingahe iminota ntabona neza ariho banditse ngo ejo bundi nibwo umunyamabanga wa leta muri Uganda ushinzwe akarere Philomene Mateke yatanze igitekerezo ku kwirukanwa kwa Olivier Duhungirehe wari umunyabanga wa leta muri ministeri ibi kumburengira development ni ndende ariko sinoja kwibasomera ariko hagufi aho ni Uganda. Ibi byose biriko kuri haba kuri Twitter eka haba no kuri site ya Igihe. Inyuma bavuye rero kuri Uganda bace bagaruka muri RDC muri 2020 umwaka wa 2022 itariki ni 27 z'ukwezi kwa gatanu baraje bavuga ati Rwanda blames DRC for collaboration with FDLR. Ibi rero vyamari nenda rudi ngira kuva mu myaka yahera
kubera FDLR ndababwire ko FDLR yabayeho mu mwaka w'2000 ariko ugiye kuraba incuro Kagame amaze kuyivyaza n'u Rwanda RDF inkotanyi muri rusangi amaze kuyivyaza umusaruro sinibaza ko atarahimba. Rero nimba yibaza ko umusaruro wa FDLR agana igihugu cy'u Burundi bimworohera, turamubwira ati you are welcome bro, turakubwira ati ikaze, tuguhaye ikaze. Barababwiye ko abarundi twe tujya dukaravye, aho mwagerageje murungika abatasi za Kirundo, ahandi hagenda hatandukanye, mwaragerageje za Cibitoki n'ahandi hagenda hatandukanye, mwaragerageje biranka, tuguma tubavugutira umuti. Muraja ngaho ngo mufise abasesanguzi baje gucoza igihugu cy'u Burundi, birangira mwivugiye nyene ko mwabuze irengero ryabo, aho mwese mwatangaye gushika nuno munsi ngo tutaramenya iyo ari. Rero mushaka mwogabanya kanwa kuko abarundi twebwe ntituvogerwa, abarundi ni tuvogerwa. Mushaka kumenya ko abarundi tutavogerwa, hinge ndabashiriremwo akantu gato gusa gato ko kubasezerera. Ndababwira ati turabakunda cyane kandi ndabamenyesha ko nta Flow Podcast TV atamwebwe. Hano narije kubabwira ati ibi byo kuvuga ngo FDLR yagiye mu yahungiye mu Burundi canke ngo yahawe indaro mu Burundi ngo bazanamwe na Wazarendo ngo n'abasirikare ba FRDC, iyi ni korale yo mu Rwanda yama yaririmbye ino ndirimbo irongowe hariya hakurya na Paul Kagame umukuru w'inkotanyi. Nongera nkababwira ati izi ni nkonda za Kamuri u Rwanda ruguma rurekereza mu kumuvuga misi yose ngo FDLR ngo ikorana n'igisirikare cy'u Burundi, FDLR igizukunuku, FDLR igizukunuku, FDLR yivanze na Wazarendo, FDLR sinzi ukunakuriya. FDLR narababwiye ati nubwo butare murondera muri Kongo, ivyo bindi ngo vyama FDLR. Nimba FDLR ibaho kubera ki mwatoye ujya mu generale mu mukura mu gasho, tuzi umwaka yafatiweho n'igihe yafungiwe, mu musubiza muri Kongo murongera mugarukana. Mutora Thierry mwacishije ku gihe nyene yivugira yambaye ishati ya Jinx, ndavyibuka bashaka nzobakorera ikiganiro ndabafukure ndabereke ko nububeshi n'ibipapirano. Baravuze ko Omega yapfuye, bamaze kuvuga ko Omega yapfuye inshuro zirenga 10, ariko mu minsi yahera numvise bavuga ati ngo General Omega ngo yongeye kugaragara. Bongera barondera umugabo agomba gusana General Omega, bamufotora kuri double cabine. Bajya ntibofata umuntu witwa FDLR yakoze genocide neza na neza kwipete rya general, kwipete rya general ngo baje kumushira ku mbuga ngurukana bumenyi. Biciye Rwigema, bica Kizito, bica Mukurarinda, bica n'abandi bagenda batandukanye. Umuntu yakoze genocide ku ipete rya generale bo mufata ngo bagiye kumwerekana ngo kumbuga ngukana bumenyi. Ze mukoresha brain ntibabahende, nibaharira baraza muri commentaire ha magenda begeranirize ivyemeza ko ujya mu generale bagaragaje nuko ndamwibagiye izina. Igihe bazana ngo aba FDLR babambitse ama sneakers bwabo ponchi bushasha bw'abashinwa, babambika itenishasha za FRDC ngo ni FDLR ku mateso yoba yaraboneyeho. Sinibaza ko naho mworo mu FDLR umwasigaye ko yoba afise ububasha bwo kwambara tenishasha n'ikirato gishasha nka kike. Muzoze murahenda abandi, mwarabogeje murasukura murasubira, umusirikare no mu maso aragaragara. Rero kari kano kajya narinje kuvuga ati kano kajyo narinje kubabwira ati barundi namwe banyarwanda eka n'abandi bumva runo rurimi, izi nkinamico twe turazimenyereye. Turindire gusa umuntu ajabuka Rusizi canke ego Rusizi gushika hariya kuruhwa, turarindiriye umuntu arenga na Gasenyi Nemba eka n'ahandi hose naho bogomba bagaca za Tanzania n'ahandi. Turindire gusa umuntu twumva ati tuce turabani sawa. Reka ndeke kubicisha amajambo, ndabasezere ndabashiriyemo kano ka video hama turasubira. Uruzitiro Rusizi yakibuze nyakubahwa Amatari, abazoja ku Rusizi tuzobaponjiga iripfuka gushika yibaze ati nihenze.